Thomas Tony. Moi c'est Bob. Je m'appelle Yakoz Israël. Mon nom c'est Ketima Ange Bernice. Moi c'est Chris Lucas Scott. On m'appelle Queen Chetsi Ndayishimiye. Nitwa Blondie. Nitwa Shua. My name is Shamila Juma. Nitwa Keisha Tabaro. Nitwa Irakoze Guy Lumière. Nitwa Khaina, membre ya Flawless Academy. Coucou mes gens, j'espère que vous allez bien. Moi c'est ahaherereye. Alors gardien comme muhejeje kuvyiyumvira abajya muhejeje kubona abo turi kumwe ni Flawless Academy. Flawless Academy ni novuga ko ari Academy de danse, ni Academy de danse yigisha abantu batandukanye, abana batandukanye, sinubita abana ni urungano rutandukanye ku bintu bijanye na danse. Alors nkuko musanze mubizi nshakigano twabazaniye isanamu dance show, cyagano twabazaniye kugira ngo tse turabereka ama groupe de danse atandukanye kugira ngo tse turabona ubuhinga butandukanye nkuko musanze mubizi. Alors guys, sans trop tarder, reka twakire mon chef, le fondateur wa Flawless Academy, atubwira un peu plus ku bijanye na n'uwo mugwi wiwe. Salut. Mais c'est bon. Ni bon. Ni sawa nawe? Ego. Avec team yawe hajya ni bon. All good. Ego. Alors gazo nko ndababwiye naye ndabahamagariye chef, fondateur wa Flawless Academy. Je peux présenter. Moi c'est Rino, je suis danseur, je suis chorégraphe, je suis aussi le fondateur de Flawless Academy. Bon. Flawless Academy attangwe yari? C'était le 26 février en 2022 à Café Planète, c'était 15h. Ariko haragwa imvura. Bon, nous étions deux, ça venait du deux de nous deux. Moi et mon ami, bon, je sais pas qu'on est plus amis, je sais pas, mais c'était mon ami. C'est elle, premièrement, elle m'a commencé de me demander si on peut créer un team. Et moi, pour moi, je regardais, c'est des enfants, je peux pas mettre ma carrière de danse en danger comme ça. So, il fallait que je dise non. Yaragaru Sekanda, Rabin Suira Kanda, on peut faire un team. Et moi, j'étais. Et la deuxième fois, c'était le 26 février. C'est pour ça que je lui dis, il faut que tu veux qu'on en parle face to face. Mais elle avait une idée seulement d'avoir un team, mais elle n'avait pas l'objectif, ni le nom, ou comment on voit, tout. Mais seulement elle avait genre envie d'avoir un team. Mais pour moi, il fallait que je crée cette envie, cet objectif et baptiser le nom de team. Et aussi savoir quoi faire pour que Flawless Academy. Yeah. Groupe de danse Academy. Bon, pour moi, Flawless, je l'ai créé seulement pour genre. Flawless, c'est une communauté de jeunes danseurs qui s'engagent pour aider à Banwati. Ça, c'est le premier objectif. Et Academy aussi, qui donne l'opportunité aux jeunes danseurs et les entraîner et les aider de montrer leur talent sur terrain. Parce que la plupart des danseurs ignoraient qu'ils veulent montrer leur talent comme événement. Personne ne peut pas les accepter parce que ce sont des débutants, tu vois, des trucs comme ça. Mais moi, je fais de mon mieux pour genre pour que je suis le meilleur ou je suis le professionnel. Non. Je fais de mon mieux pour aider là où pour créer ma chorégraphie, faisant des idées ou tout ça. On avait intégré au événement et maintenant Flawless c'est parfait, good, everything's nice now. Good. Yeah. La fois passée, hari abandi bantu twakoranye. Yeah. Bigeze kwa bari muri Flawless. Turashaka ko dusigurire kuko nkuko benshi mwabibonye hariho emission yo gusohora yabo twakoranye bahora bari muri Flawless Academy. Mugame naho batakiri Flawless Academy. None mashoko kumbwira comment dire, est-ce que Flawless yarasambutse cyane? Non, premièrement, on a muri société. Abakozi bazanye uburofu urabirukana ukabaramplacer n'abandi. C'est pour ça c'était une communauté parce que si c'était un groupe de danse, tu allais discuter kugira avec séparation. Bon, premièrement, avec les anciens, c'est bien établissement imwe, et tu vois les enfants ukuntu bameze là ils ont sinon vrai quoi tata mais kuba créatif alors tout le temps ils parlent au lieu d'utiliser leur cerveau. So pour moi ça m'énervait en regardant comment genre le team c'est pour moi ça nous Flawless c'est pas un team d'aller performer seulement dans les événements. C'est un team où sans objectif et visuel ma vision. Il y a en 2023 c'est de créer des événements pour Flawless. Tu vois mais il y avait toujours des excuses alors est-ce que si tu gagnes 100 000 200 000 dans ta poche, il y a excuses non.
mais et mu bisanzwe novuga ati muri make nta vision ya cyangwa esprit d'équipe toi tout fils. So pour moi et moi je veux les gens bafise esprit d'équipe et les gens bafise même vision, les gens qui veulent le progrès au lieu kuguma andi nyene. Donc c'est pour ça que mu bisanzwe jina nabivuyemo. Nana bitotse depuis muri juin, muri fin à juin. Bon hari après tamba ihomvye, tamba ko 23 tamzi twagumye hanze kwera habaye genre abantu bari bahanze benshi. So ce jour là hava ibintu byagiye biraba kuko uraza abana baravuga na critique butabura muri timu tuntu et moi j'ai pas aimé. Donc il y a des trucs qu'ils ont parlé, ça m'a touché comme le caractère de team. Il faut faire alors prendre des décisions pour mettre fin à tout ça. Donc là déjà quoi les dance class pour le Saint-Esprit pour moi cette année l'année de 2022 j'ai envie fait quoi tangu en septembre. Bon je n'oublie pas c'était qu'une seule fois. C'était une seule fois, c'était le 18 novembre. Donc le 19 on arrive cet événement avec mes amis de Real Dance. C'était nos routines, ouais. So pour moi j'avais plus envie d'y aller parce qu'on a nos gars de Corona. Ils sont toujours là, ils ne veulent pas avancer, tout ça. Avec des trucs perso, moi j'ai pas aimé tout ça. Bon, mais mais après l'événement non routine, alors mon événementiel ou mon dance amity, et c'est mon ami, il s'appelle Derek Vegas, et nous étions en train de parler, et puis tout ça, t'as annoncé mon frère, moi je vais arrêter tout ça, là. Et puis il y a autre aussi d'Oril Dance, il s'appelle Bob King. Ils m'ont dit mec, non, cette académie est à toi mec, pourquoi tu laisses tomber? L'académie est maintenant l'une des groupes populaires ici en ville. Vous êtes, it's like a saxophone team. C'est pourquoi laisser tomber tout ça. Moi, il faut avancer. Donc, j'ai pas écouté. Là. Mais jusqu'à le jour que ma sœur habite à New York, elle s'appelle Sabrina, elle m'a dit, mon frère, c'est ton académie, c'est ton argent, c'est ta création. Tu as fait tout pour le team, tu as sacrifié beaucoup de choses pour le team. Donc, pourquoi tu veux arrêter? Si tu ne veux pas continuer avec eux, balaye-le. Et recruter les nouveaux membres. Elle m'a demandé si est-ce qu'il y a une team jusqu'à maintenant. C'est beaucoup de gens. Maintenant on est 22. Regardez-nous. Vous avez un message, c'est plus de dizaines de messages des gens qui veulent s'intégrer. Parce que Flawless c'est comme un foyer pour eux. Beaucoup de teams biragorana kugira ngo team intégralement alors que t'es une fille ou cyangwa umuntu atangwa ibintu byo kujya danse. Kuko la plupart des teams c'est très difficile kuko bo ntibiyinteresa ku muntu ajya ari umudebutant bo biyinteresa kuba ariko baraprogressa kugira team bagume babona ari abantu bafite talent. Alors le talent ishobora guhera hasi et moi ma sœur m'a motivé tout ça il fallait que je fasse quoi. C'est pour ça qu'en février il fallait que je redémarre Flawless Academy avec une nouvelle page et la page maintenant est waouh. Yeah. Hama none uvuga yuko ubu na Flawless shasha nita New Flawless Academy. C'est yari yindi gusa n'abamambo bashasha baba Flawless ni yindi nyene abamambo bari bashasha. Ego hama shok tubwira nuvuga nti nka danse Flawless uvuga ati iri fort muri. C'est vrai simvuze ko hari izindi mutazi. Gusa ari uvuga ati iyi turitamvye en tout cas turazenza yuko nimbara ama point tushobora kuronka ama point menshi gusumba izindi. Bon le hip hop, danse africaine, afrobeat, dancehall, ibisanzwe dukora di danse yani turi fort muri zose. Alors guys, reka rero duce turaba aga performance ka Flawless Academy tubone réellement ibintu basanzwe biga muri academy yabo. Voler tout le monde le fait chez moi, mais t'es plus bien vu si t'as poca. Putain de merde, le plan est gâté. J'suis en full que ça la même en perte. Y'a plus de chop, mais les chambres à pâter. C'est la bitch là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Le plan est gâté, j'suis en full que ça la même en perte. Y'a plus de chop, mais les chambres à pâter. C'est la bitch là-bas que je kiffe, faut que je la chope. Dans le bis, ça en cas, faut bien que ça me serve. Faut que je la chope, tranquille. J't'observe, faut pas que ça me stresse. Faut que je la chope, Rolly. On tue si c'est nécessaire, faut que je la chope. Elle est bonne sa mère, j'ai le seum, faut que je la chope. J'pose, je les fous en PLS. Alors, perspective de l'avenir, moi, c'est ama événement tu tegure kujamo. Ama perspective no kuvuga nka ibintu mwifuza kuzokora ubu nka groupe nshasha. Donc ubunye
Et il me faut à ma plan de fils et Mouraga. Il y en a beaucoup de plans, il y en a beaucoup de plans et des plans, successful plans. Seriously, many. It's private. It's confidential, yeah. Non, ni académie. Siko. Académie irakenera ibintu byinshi, académie peut-être wano ubunya abanyeshuri mu vacances, peut-être aujourd'hui tuzoswa kandi twugurure ma grande vacances haza abandi banyeshuri bashasha bifuza kuza ibintu nk'ivi so kugira ngo peut-être watire n'abandi non. Pour l'instant, il n'y a pas d'autres. Vacances, non. On est déjà assez nombreux, tu vois. On est 20. Et si tout reste qui a il stage 25 et beaucoup. Alors nous organisons un nombre de danseurs. Est-ce qu'il y a des bangana good. Binjiye muri show baza kokipa ahantu place y'abantu bangana good. Ya kuko par exemple 22 personnes binjiye muri show iwawe. Alors par tête ari 5000. Umva ubuhomvye amafaranga y'abantu 22. Ya rero tumaze gushiramo abandi c'est quoi? C'est vrai. Bon, ma plan c'est plan premièrement, plan de fils c'est beaucoup de vidéos à faire pour que les choses ça bouge. Et les vidéos qu'on va faire, c'est pas ce genre de vidéos dans les jardins publics ou dans les rues. Ok. Non, il faut faire des trucs uniques parce qu'il faut qu'on soit unique. Et pour, if we just like others, what's the point of living? You have to be different. Il faut qu'on soit différent. Donc, mon plan c'est que les vidéos qu'on va faire, à ma clip par exemple, les clips, à ma déco, tout ça, pourquoi pas nous les danseurs? Oui, qui toujours comme un low budget émission, ce genre. Toujours jardin public. Et pourquoi pas que tu viennes à projet Tuipang, il vient à clip vidéo. Pour que tu sois, il y a ma drone, tout ça, les smoke machine, à ma light, il vient à clip, à ma vidéo, il poste dans la voiture, wow, ça c'est flawless. Pourquoi pas nous? Ok. Flawless urumva yuko ari umugusanzo w'ifisi. None urumva yuko Oh non, apana w'ifisi. Non, apparemment, quoi yuko d'après ibyo maze kumva n'andi ma groupe de danse benshi bagenda hajya kubera bagenda jardin, bagenda ma lieu ari public, ama lieu ari non payant kubera ko nizo moyens zabo. Tu vois? Donc wewe umaze uvuga uti bon twebwe dukeneye yuko tuzogira ama vidéo et puis il y aura des drones, tuzogira déco niki. On voit comme ça dans fils. Non. Ou sinon OK. Voilà. Non, c'est pas une question fils. C'est une question d'esprit d'équipe. Toi c'est de faire un vieux gokor équipe. Par exemple, on est 22, le clip vidéo va nous coûter peut-être 100 000. Niveau de 1 minute ou 2 minutes. Il va nous coûter 100 000. Mais nous là, comme tu nous vois, tous les 22 personnes, gars, 5 000. 100 000 ni et c'est comme ça. Regarde tout d'abord. Tu peux pas gagner 1 million sans dépenser. Alors, donc va quand même yuko Flawless yavuye kure yaciye muri byinshi urafisa higeze kandi yifuza irafise naho yifuza gushika, d'accord? Alors, twigerageje rero kwinjira muri côté technique. Uvuga yuko Flawless mukora gute murigisha umusa professeur bigisha canke ni wowe uzana? C'est moi le chorégraphe. Moi je crée tout mais ndaba motiva kugira nawe nyene bazogire créativité bagerageza bagira. Ya avant qu'on nzana quelque chose mbafise idée déjà niki tuza gukora mais il faut kuanza numviriza ama idée yao. Numviriza ama idée yao bakavuga bro je voulais qu'on te figure mon mouvement gendo goko chaque chose la danse parle. Tu peux pas amener tout n'importe quelle chorégraphie ngonda yeme. You have to bring something that's creative, something talk, something kivuga. Yeah, tu vas la danse parler. Je vois. Donc rero turashobora ko turatamba umuntu a wise person ariko araraba ati il voulait nous dire ça. Donc rero avant yuko jenzana idemvuga ati guys you have to do this. I just listen to them. People you tell me your ideas, I just want to hear them. Je fais ça pour que nabo nyine biévoluer ma créativité. Mais nabo nyine bi pousser pour avoir l'air création nous gonna avoir mari va créer quelque chose. Genre pour moi moi que Flawless n'est pas à moi. Flawless c'est à eux. L'académie c'est à eux. Je veux que nous gojeno vamo babandanye. Ya kuko peut-être ndashobora gupfa ou ndashobora voyager, je veux pas que ça s'arrête. Mais aussi j'envisage de signer un contrat avec le Real Dance pourquoi bajya n'abadanse n'abachorégraphe professionnel. But sometimes bazo baraza kwahereza ama dance class peut-être bizobafasha kwevoluwa n'ingoga kuko babona ama danseur bava kwiga ama skills avuye ku bantu different. It helps you to grow up so fast. So that's why I'm just trying to think about it and make assignment here.
contract with Real Dance and the Flawless Academy. D'accord. Yeah. Ok, ouais, le chef du groupe, on voit qu'il est fort. Ah, ok. Ah bon, c'est le hip-hop. Hip-hop. Yeah. Alors, tu sais qu'il a la performance. Chapeau, right now. Really? Right now, yeah. Yeah, mais ah, ok. Vivant? Tu veux que je fasse le freestyle ou? Je sais pas, il peut faire. Bravo, style hip-hop. Ah, tu veux que je fasse le hip-hop? Years of my life wishing I was someone different, looking for some validation. Years of my life trying to fill a void, pretending I was in. They get it. Growing pains are necessary, evil, difficult to go through, yes, but beneficial. Some would say having a mental breakdown is a negative thing, which on one hand I agree, but on the other hand, it was the push I needed to get help and start the healing process. See if I didn't. Ok, Anjani déjà. No, genre, fast genre, bila, ndaona. Araba musulmane il faut que bataille gufungura c'est 18h qui est. C'est vrai. Mais quand même guys, moi je vois kwa mwabonye yoko. Ah oui. Alors Rino, turashaka duhamagara undi mu membre wa groupe yawe. Tumubaze ibindi kumva ko weje kuvuga ngo bijanye na groupe yawe etu hama simba ikintu cyagufaka gusaba ahantu bashobora kuba followinga ku mapage yanyu mashasha comme mwana hinduye. Ok, tugeni Flawless Academy kuri Instagram. Flawless Academy bifatanye n'udutire dutatu. Ma Facebook ni Flawless Espace Academy. Ma TikTok ni Flawless Academy _. Ma YouTube nuko nyine birafatanye. Flawless bifatanye. So guys, murumva yuko quand même nkuko santu bizi abastari badege ko generaliza kwa abastari bose. Ntazibana zidakomana amahembe. C'est comme ça. Et ntazibana zidakomana amahembe. Alors tukizere ko quand même bizoja bazosubirana hamwe kubera ko yoko urumva ko c'est une famille baravanye pour une raison batashimye kuvuga mugabo yababwiye ati abagiye nk'intama zatakaye nivyifuza kugaruka mu ruhongore birashaka kugaruka. Alors reka twakiri undi membre mushasha du moins women group atubwira un peu plus ouais ku bijanye n'abadanseurs en général ubuzima bw'abadanseurs. Salut. Salut. Ni bon, umeze neza? Ego, namwe ni bon. Ça va ndashima. Alors urashobora kwanza kwidondora ukabwira akavuga abaye kwadukurikirana wowe watakoze ngira kumenya. Bon, alors voilà, nitwa amazina yanje y'amavuko nitwa Ninziza Beauvoir. Nkaba ndi umudanseur professionnel. D'accord. Nkaba kuri réseaux sociaux nkunda gukoresha cyane ariyo Instagram, nkaba nitwa Bob akaba kari hasi Core. Bob Core. Bob Core. Iyo core irateye ikibazo. Iyo core ya gute? KOR. Aha. Ya. Iyo niyo groupe ya mbere natanguye gutambamwe, niyo mpamvu nagumanye izina ryayo ahantu hose. Ah, okay. Ok, Bob, wewe, okay. Comme twumvise ko ugeze kuri muri groupe de danse, uvuga ko watanguye ibintu byo gutamba ryari? Bon, gutamba nabitanguye 2016. 2016 niyo natanguye gutamba, gusa nabikora comme un passe-temps. Gusa 2019 niyo natanguye kwiyumvira ukuntu noshobora kubikoresha nka outil yotuma ndabikuramwe ikintu. Hama pour le moment nkaba ndi muri communauté de Flawless Academy. Nkaba ninjiyeyo muri 2022. Donc vous savez mwatanguranye nabo? Oya. Groupe yatanguye 2021. Gusa harabaye ikibazo, groupe irasambuka. Maintenant c'est la renaissance irikivuka gushasha. Ah, ok. Ego ivyo nundi twayikurikiranye. Hama baba uvuga yuko depuis 2016 gushika ubu unye uravye uko wagiye urakurikirana danse aho yagukuye naho yagushikanye. Uvuga yuko ziba byifashe gute mu buzima bwawe? Bon. Mu bisanzwe carrière ya danse ni carrière abantu bagaya. Ni carrière abantu bamaze kumva ko umudanseur usuzugurwa, benshi bibaza ko kuba umudanseur ububaye umuvoyou. Gusa ivyo biterwa na comportement y'abadanseur bamwe bikomportant d'une manière kweri tabereye. Gusa jewe kuva ntangura narahuye n'intambamyi zikomeye cyane, n'ubu nkaba nkomeza guhura nazo. Gusa famille yanje ntivyari uko, kuko famille yanje harimo turasupportingana. Famille irasupportinga umuntu imaze kubona ko afite impano. Maze gutangura
kwerekana volonté yo gutamba kwerekana ko ndabikunze la famille ma mère yarambwiye mbandanye yaransutena kama nk'ama déplacement yo kuja nko mu ma répétition twakorera ibintu nk'ivyo événement akandika nkagenda naho nataha bwije rimwe akanshwanira gusa vyaragenda neza ndashima ntibashoboye kunca intege muri quartier gusa niho abantu bamwe bavuga wa mwana wa nakarabaye umuvoyo ibiki n'ibiki gusa mfatiye ku nyifato nagize naragerageje kubakonvenka ko kuba umudanseur atari gucika umuvoyo. En tout cas ndashobora kuvuga yuko uri muri bake abavyeyi babo basapotinze bashobora kutubwira nk'akaje dushobora kuba bakoresheje kugira ngo abandi bashobora kugakoresha kuko abavyeyi benshi urumva barabona umenga umwana aratakaye umenga umwana sinzi ibintu agiyemo uwo ni ukuvuga ko bica bivana n'ingene wewe ushobora kuba waravyitwayemo uwo ni ukuvuga ko wavyitwayemo gute ikintu ca mbere nakoze maze kubona gusa ko ntanguye gukunda gutamba ikintu ca mbere nakoze nabibwiye umuryango kuko nari ndabizi ko aide ya mbere nshobora kuronka izova muri famille comme ça naregereye mama wanje ndamusigurira neza ndamubwira ko ndabikunze ego ubwa mbere yarambwiye ko bishobora kunsamaza ku ishure hama ca ndamwemerera yuko ku ishure ngiye gukora cyane nivyananira ku ishure bivuye kuri dance ko nzobiheba gusa nanje nacengerageza gushiramo ingufu kugira nshikane ico nasezeranye ku ishure biragenda neza mu wanje yabona none ku ishure bigenda neza nta mpamvu rero yo kubimbuza ca ndabibandanya arabandanya ntera intege secondaire ndayiheza ndabigira ubu maintenant je suis à l'université ubu wavuga je suis responsable PGE. En tout cas vraiment félicitations kurumva ko wavyitwayemo neza kandi wamenye n'amateknike ukoresha ku muvyeyi wawe. Alors wewe umva kuva 2016 gushika 2023 uracana mu danseur. D'accord? Alors uvuga yuko nk'ama style de danse umenyereye utamba niyo wo maîtriser le plus. Bon, turavye vy'ama style de danse et les styles de danse varient avec le temps. Style iraza ikamara umwaka umwe imyaka ibiri ikavako hakazi yindi uko kwisiga itera imbere niko n'ibintu bihindagurika jewe nihweje uko kuntu ikirere kimeze novuga bon natanguriye 2016 hariho style de danse yari sohotse style de danse yitwa reverse niyo natanguriye ko niyo yampaye envie yo kwiga gutamba narayikunda n'ubu niyo style nexcella ko cyane ndayizi cyane gusumba izindi zose gusa kubera nabonye ku mwaka canke ku myaka ibiri haza style nshasha vyampaye inguvu yo kwiga ivyo bishasha kugira ngume ndi ku mwanya nyene. Okay, ubu rero uvuga ko ari he ushobora gusumbira. Bende uvuga ko yuko ndashaka yuko duha show. Alors uvuga rero iyo uvuga ko umaîtrise ha muco tugira akantu hano. Bon maintenant déjà namaze kuvuga ko iyo reverse ndayimaîtrise sana gusa à part yiyo ndazi ihobo izo bita tooting na danse africaine zose gusa danse africaine si cyane nyene si cyane gusa kenshi nkunda amadanse américaine ziriya zahariya. D'accord, ok. Bon, j'en doute pas uraza amadanse yose azikwitanga tufatire yuko tugira aga performance kiyo reverse. Ok. Toutes les façons les gamins nous visent quand ils sont dans zéro. C'est l'occasion à regarder quand tu t'ailles ni bon. If I hit it one time, I'm a piper. If I hit it 2 times, then I like her. If I fuck 3 times, I'm a wifer. It ain't safe for the black or the white girls. It ain't safe, it ain't safe, it ain't safe, it ain't safe. Tell your man pipe up, nigga pipe up. And the bands from the safe in your face when you say money dance, turn the shit into a nightclub. Hey, yeah, fuck with me and get some money. Get some money. Fuck with me and get some money. Guys, en tout cas. Ako kari suffise? Kari suffise après. Merci. C'est souplesse. Bon, ngabe saba nyene ko wayimetije nka just shaka kwiterura ngo hamasubire ngo ibi. En fait,
biranyorohera sana kuko niyo danse iri mu maraso en fait. Kago yone kwa mwe kwa yitayeho. Sindinda ndategura. Ura improvise. Yeah. Alors, Bob, gira ubwire ko dukurikirana peut-être ni nk'intererano ku nk'abantu bavuze basanzwe babona abadanseur nk'abantu baba voyou canke babafata nabi kubera iki canke kiriya. Alors ushobora kugira ico bahanuye peut-être nibo bashobora kuba bavyitwaramo nabi ku bavyeyi canke muri entourage. That's igira ico babwiye. Bon, kuri abo bantu bibaza ko umwuga wo gutamba ari umwuga w'abavoyo noshobora kubabwira ko ils ont eu tort kuko ubudanseur n'akazi umuntu ashobora gukora kakamubeshaho twihweje nko mu bindi bihugu bitandukanye muri Afrika turavye nko muri Nigeria hoho ariho havukira amadanse africaine menshi no muri South Africa abantu barashobora gukora akazi k'ubudanseur kakababeshaho bakoresha na réseaux sociaux birashobora kubabeshaho tugiye muri Amerika hoho niho vyazananye umuntu arashobora kubaho ari umudanseur ariko kazi akora konyene pourquoi pas ici kubera ikino hoho abantu batoshobora kudevelopa iyo domaine bakayikora bavyumvamwo bakayikora d'une manière professionnelle kuri abo bantu bose rero bibaza ko gutamba ari ibintu bisuzuguritse ari ibintu by'abatandero no babwira yuko barihenze cyane ahubwo nibaze dufatane mu nda tubiduze kugira turabe ko hari ikintu coshobora kuvamo ku badanseur naho n'abadanseur bamwe hari abadanseur bitesha agaciro abadanseur uri umudanseur utegerezwa kwiha agaciro utegerezwa kwerekana ko kugira umuntu abone talent yawe ategerezwa kuriha ikintu en échange kuko tu peux pas montrer ça n'importe où oya urategerezwa kwerekana ko ufise agaciro kandi byose ukavyerekana mu nyifato mu bikorwa ndetse no mu nyambaro hose kuko umuntu akubonye ijyambere image yiha nizo mugumamo akubonye neza azoguma kwiyumvira neza akubonye nabi naho azoguma kubona nabi bihe byose donc wow zeza cyane en tout cas abakora dukurikirana aba jeune canke abavyeyi kwa dukurikirana murumva yuko tout dépend nuko umuntu yitwaye mu kintu bien sûr alors ushobora kuvuga ama réseaux sociaux yawe kugira ngo abantu bayibuke peut-être baze following babone kujanye na est-ce que tu as dit reverse yes d'accord okay jewe réseaux sociaux nkoresha cyane ni Instagram ni naho hari ibikorwa vyanje ukeneye kundondera ntahandi wansanga atari Instagram kwizina ni Bob Agati ko musi ko KOR hama 362 kubera bon franchement 257 kira kintu gifise impamvu jewe nashize 362 kubera nkiri umwana narakunda kuraba ama dessin anime sana ama dessin anime hari ishene rero kuri Star Time yitwa Bomhang iyo shene ifise numero 360 iyo shene niyo yanyispire niyo naraba kama dessin anime ikaba ariyo shene yamfashije no kumenya igifaransa niyo mpamvu aho nzoca hose sinzoyibagira iguma ifatanya n'izina ryanje Bobka 362 en tout cas Bob merci beaucoup wavuze neza cyane wahanuye neza aba jeune bagenzi bacu alors nkuko musanze mubizi cyaganyo ni Isanamu Dance Show cyagano twabazaniye kugira ngo tuzabeka ama groupe de danse atandukanye kugira ngo tuze turiga ibintu byinshi bitandukanye ku buzima bw'abadanseur ngaha mu Burundi kugira ngo abadanseur bakugwe ko ya image basanzwe bafise yuko umudanseur n'umuvoyou umudanseur naco imari ya umudanseur ntaca azova mu mais quand même baba supporting babafashe gushika no gushitsa ico bashaka gushitsa ico biyemeje voilà kuko benshi twasanze bafise indoto nyinshi twasanze bafise iho bashaka gushika kandi kure mugabo bakabura ikibafasha mugabo ugasanga nubwo ko kwaciniza no ugasanga ntibaba fata mu mugongo voilà
mais ntibafata mu mugongo. Alors wowe kurakurikirana kino kiganiro ni Isanamu Dance Show twaje kugira ngo dushigikiranire en tant que danseur danseuse. Alors